Jambo Yesu mawaida ikimenyetso kiva mw'ijuru. Kuri kane cumi na gatandatu kuri kane ab'iki gihe cy'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso cya Yona abasigaho aribwira. Imana nidufashe cyane. Twongere ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 11:30. Urupapuro rwa 83 ikisiganye umuhanda isezerano rishya aravuga ati nk'uko Yona yabaye ikimenyetso kuba Nyanineve, niko Umwana w'umuntu azoba kuri iki gihe. Yesu Kristo naduhezagire. Yesu nashimwe. Yesu naduhezagire. Basabye ikimenyetso, Yesu nadufashe. Yesu yarahejeje, yarabirangije. Irakomvye sa mission. Yesu naduhezagire. Yarashanje amaboko ku musaraba ati birarangiye. Yesu naduhezagire. Nta kindi kimenyetso. Yesu naduhezagire. Arumvise twabwiye. Hariho abantu bashonje, hariho batanze ibyabo. Yesu naduhezagire. Hariho abantu bemewe baracibwa amazosi. Yesu naduhezagire. Kugira ngo byose birangire. Yesu naduhezagire. Bamusaba ikimenyetso. Ikimenyetso ninde? Ni cyane cya Yesu Kristo. Yesu naduhezagire. Yesu nashimwe. Hariya twasomye ko ari cya Yona, ariko aha muri Luka tubonye ko ari kinde cya Yesu Kristo. Yesu naduhezagire. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Mbega uyu munsi umuntu arakizwa, mugabo akaraba abo bari kumwe. Umuntu arakizwa akaraba abakozi b'Imana. Umuntu arakizwa. Yesu nadufashe. Ariko ikimenyetso ni Yesu. Ni n'abandi muri bisi, ikimenyetso ni Yesu. Ni n'abandi mu cumbi wanjye, ikimenyetso ni Yesu. Mbega abana Yesu nadufashe barose kugira ngo bawereze se bamukoreshe ibyaha by'ubusambanyi. Izo ngeso bazigiye. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Bizogaragara ariko ikimenyetso ni Yesu. Yesu naduhezagire. Mbega iyo umuntu ari wenyine ariyumvira kuri iki ikimenyamenya ni Yesu. Yesu naduhezagire. Mbega tubikorera Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana. Ikimenyetso ninde? Yesu. Imana nidutabara. Yesu nashimwe. Umuntu nagende yitwararika Yesu wiwe yakiriye aho ari hose, kuko ikimenyetso ni Kristo. Imana niduhezagire. Mana turagushimiye, turashimye umwanya mwiza turimo. Wewe warasanje amaboko ku musaraba kugira ukwikwegireko. None Mana warabirangije, none nta kindi kimenyetso kigisigaye. Harasigaye kuko Mwami Yesu Kristo, mu izina rya Kristo Yesu umuntu aca yisuzuma akaraba y'ukuri. Mu izina rya Yesu ari icyitegererezo Mana muri aya mahanga, igihe cy'ubumaka, igihe kibi, igihe cy'ikidabuzamu. Urakoze Mana, turagushimiye. Dusenge n'amajambo y'uyu mushishikari kwiyerekana.